Tubaramutse bakunzi ba Ivyacu TV, tubaramutse mwese mudahengeshanya kubandanya mukurikira ibiganiro vyacu. Uno munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyane kandi gihangayishije imiryango myinshi, arico gute woshobora kugarukana gushukwa wewe wa mugabo we, ni gute wohangana no gushukwa. Rero no munsi nico tugiye kuganira ko utarakora subscribe kuri channel YouTube yacu, n'umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo ubandanye uronka amakuru atandukanye. Icambere cibanze gukora nuko wo kongera ibiganiro n'uwo mubakanye kugira ngo mushobore kuba muganira kuri ico gikorwa. Birashobora gushika ukaba udashukwa canke se ugashukwa kanya gatoyi, ugakora kanya gatoyi, ugashika wiryamira kubera nyine uba wumva utabishaka, bikabandanya umugore wawe akabandanya yibaza ati ushobora kuba waciye ahandi kubera ko uje muhira utarangura inshingano zawe. Rero niwe vyaba bishika ukaba utabikora, ni vyiza yuko muganira n'umufasha wawe kuri ico kibazo kugira ngo ntashobore kukwikeka ngo ufise ibindi bintu canke ngo waciye ahandi hantu ngo arateka ntuheza ngo ufungure. Ivyo rero vyoshobora kumufasha canke vyoshobora kubafasha mwese kugira ngo mushobore guhangana n'ico kibazo. Ikindi ca kabiri wogerageza nuko wogerageza kuruhuka ugatuza. Muri kino gihe ubona yuko abantu benshi amatelefone yabatwaye canke ama laptop usanga bamara umwanya munini, navyo biri mu bituma abantu benshi ukurondera ubwiyongere bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka mu bantu. Ubwo rero ugasanga araheza kuri telefone agashika aryama. We rero ni waba ubikora nuko wagerageza kugabanya kugira ngo ushobore kuryama ugatuza, kugira ngo ejo hazokurikira ushobore kuvyiyumvamwo, ushobore kubikora. Rero mu gihe rero utaba uvyiyumvamwo ushobora no kubikora ntigikunda, nubwo umugore wawe yokubwira ucuvuga ati ndiruhiye nyene. Ikindi nuko wogerageza kuraba ivyiza muwo mubana. Ashobora gusanga yama kwambarira ubusa kira joro mugakavuga ati wawe nta gishasha. Rero ni kuraba ugasubira ukaraba inyuma kera kungene mwahoze mubana, ugasubira ukavyiyumvamo. Ubwo rero ubwiyongere bwo kurondera gushukwa canke bw'imibonano mpuzabitsina burashobora kwiyongera ugerageje kuraba vya bihe vyiza mwabanana kera. Ikindi no kubwira nuko wokwirinda kunywa itabi, ibiyovyabwenge canke ibindi biyeberamutwe. Kino kintu ni cingenzi na cyane muri no misi. Ubona umuntu mu kurondera kugabanya stress arondera gufata bino bintu, akanwa inzoga nyinshi. We rero ni waba ukeneye yuko ugwana no gushukwa wa mugabo we, ni vyiza kugabanya inzoga nyinshi cyangwa kugabanya ibintu vy'amatabi, kuko navyo biri mu bituma ubwonko bwawe bwankirika canke bumera nabi, bugatuma nyene ya mibonano mpuzabitsina igenda igabanya ubukari canke se igenda igabanya ampleur. Ubwo rero ukaba wumva utakibishaka nyene utakibishaka. Rero ni vyiza yuko bugabanya ivyo bintu vy'ibiyoramutwe canke n'ivyo ngombwa ukabiheba. Ikindi nuko wogerageza ugakora siporo. Iburya ibiro vyinshi canke ibintu vy'ibiro vyinshi biratuma ibintu vyo gukora imibonano mpuzabitsina bigabanuka muri wewe. Rero mu gihe ufise ibiro vyinshi, rero ni vyiza yuko uza urakora siporo, ukagira ama massage jense, ukagira siporo haba kwirukanga canke guterura ivyuma kugira ngo ibintu vy'amagrese bigabanuke mu mubiri. Ubwo rero ubwiyongere bwo kushaka kurongora bushobore kuza. Ikindi no kubwira nuko ikindi kintu c'ingenzi kandi nuko worondera ahandi hantu nyene muba mugenda mubikorera. Bishobora gusanga waraheje kwishiramwo ati hano hantu ntabwo ari ahantu heza kubikorera n'umudamu wawe. Ni vyiza yuko mwogabanya mukarondera ahandi hantu, haba muri salo muheje gufungura, bisaba yuko gusa ari ahantu hatuje canke se ahantu hatuje canke mu bwogero canke ahandi hantu nyene mwenyene mushaka, mubona yuko hari sekirize abana batababona, hanyuma mugaheza mukabikora neza. Uko ushobora gusanga warisizemwo ati imisi yose ku gitanda. Rero ugaca wumva nyene
waradebukiwe ugaca rero n'ivyo vyo gushaka imibonano mpuzabitsina ntubikibishaka, raba rero muganire n'uwo mudamu wawe muri abandi hantu mwoshobora kugira. Ikindi kintu nuko woye gucika intege mwihangiro wihaye, niba warakoze siporo ukumva biranse ntuciye uvuga ati wapi reka ndabireke, ahubwo kaza umurego ubandanye ukora, kumbure ejo birashobora kuza neza. Ndagushimira cyane ko washoboye kuraba ino video, ndagusaba ko usangiza abandi cyangwa ukagira jam ukagira like, hanyuma kumbure we nubwo itogufasha hari undi ishobora gufasha, ubwo rero ugasanga tugaruye ubuzima bw'abantu benshi. Ndagusaba usangize, we niba utaragira subscribe, ikiganiro kizokurikira ni amwe mu mafunguro wo kwihereza kugira ngo ubwiyongere bwo gukora imibonano mpuzabitsina bushoboke. We rero utarabikora subscribe, no gusaba yuko wogira subscribe kugira ngo icyo kiganiro ntikizogucike. Ndabashimire mwese kubona mwashoboye kuraba ino video, nizere yuko bivyo bintu twakubwiye nk'agasiporo cyane cyane, nizere yuko ugiye kugakora wewe ivyashikiye, canke se kuganira n'uwo mubakanye, kuko ikiganiro nico nkingi ya byose. Iyo mutaganire n'uwo mubakanye nta mushobora gushika. Ni vyiza rero ko mugarukana ca kiganiro, kuko haba mugatemberana mugasohokana, kuko nico kintu nico nkingi ya byose, kuko mutaganiriye ntaho mushobora gushika. Yego, hanyuma ikindi no kubwira aho gasiporo ukabandanya ivyo biyovyabwenge canke ivyo biyayora mutwe ubigabanye, kuko ni kimwe mu bintu bishobora kukwangiriza ubuzima, nubwo ataba ari iyo mibonano mpuzabitsina ariko n'ibindi bintu ugashobora gusanga birakwangirije ubuzima. Rero ni vyiza yuko wogerageza ivyo